bakunzi b'ikiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangire mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 21 umurongo wa mbere. Handitse ngo, hanyuma y'ivyo Yesu yereka abigishwa ukundi gusha ari ku kiyaga c'i Tiberiya, kandi uburyo yiyerekanye n'ubu. Bakunzi umaze igihe mudukurikira muri iki gihe cya Pasika, iyi minsi 40 yakurikiye Pasika, nkundira ndakore kandi nti Pasika ni igihe Yesu yazutse akwiyereka bundi busha. Oh haleluya! Yesu yazutse, si Yesu wa munyanazareti gusa, ariko Kristo yapfuye akazuka akwiyereke bundi busha ari mu bwiza bwiwe. Imana ihabwa icubahiro. Biratubwira ngo hanyuma y'ivyo yari yiyerekanye ku munsi wa Pasika nyene, urya munsi ukuzuka uwo bita umunsi wa mbere w'iminsi 7 muri Yohana igice ca 20 umurongo wa 19. Handitse ngo nuko kuri uwo munsi buhwibiriye, n'uwo munsi wa mbere w'iminsi 7, inzugi zari zugaye abigishwa bari kubwo gutinya Abayuda. Yesu araza abahagarara hagati arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Uravye hepfo ku murongo wa 26, Yohana igice ca 20 umurongo wa 26 handitse ngo, maze iminsi 8 ishize abigishwa bari mu nzu kundi gusha na Toma bari kumwe. Yesu araza, inzugi zari zugaye, abahagarara hagati ati amahoro abe muri mwebwe. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ndakwifurije kuri iki gihe cya Pasika yuko uhishurirwa Kristo yazutse, Yesu yazutse, umubone bundi bushasha, birenze ibyo wigeze guhishurirwa, birenze ibyo wasomye muri Bibiliya imyaka yose umaze ukijijwe canke usoma ijambo ry'Imana. Iki gihe uronka ihishurirwa rishasha. Ndabikwifurije, ndabigusabiye, nawe nyene ubisengere kandi uvyitege. Imana yabikoreye mbere yabikoreye n'abananiwe kwizera. Araho dusoma muri Luka igice cya 24 ngo araza abashika ngaho ngo abagaye kutizera kwabo, kuko batizeye abababariye ko yazutse. Hari handi yihishuye bari mu nzira ntibamumenya, ariko ajana nabo, n'igihe batamumenye ajana nabo. Ndakwifurije kubona Kristo yazutse akwishurira, agendana nawe, akugendere mu buryo bushasha, agukorera ikintu, kuko bo mu nzira ya Emausi ngo yabamanyuriye umutsima, amanya amaso yabo acarihweza, bamenya ko ari umwami Yesu. Aba nabo Petero na bagenzi be yabihishuriye ku kiyaga ntibamumenye, ariko ababajije ngo bana hari ico mufise, bamenye uwo ari we. Haleluya! Yohana kuko yita wa mwigishwa Yesu yakunda, aramara ngo n'umwami Yesu. Ndavuze ngo akuyagire umumenye, akwiyereke umumenye, agendane nawe umumenye, agukorera igitangaza umumenye, agukorera ikintu umuhishurirwe bushasha. Ndakwifurije ibihe vyiza vya Pasika vyo kumuhishurirwa. Vyakozwe n'umwigice ca mbere umurongo wa 3 aravuga ngo, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, ababonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Akwiyereke mu buryo bwinshi, aguha ibimenyetso bituma uhishurirwa Kristo yazutse aho uri hose, mu vyawe no mu bawe. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa, kandi urakoze no gusangiza abandi ubutumwa bwiza no kubandanya mudushingira intahe. Imana bagire neza. Amen kandi amen.